we nibiki kirimo nibiki yampaye nka izi mpuzu n'inda ziguhaye niyi nene ibiki vyabaye umviriza hajya burya imisi ni 40 imisi y'igisuma ni 40 zana amahera yawe muri iyo mpuzu zana amahera muri iyo mpuzu kobura kowe ndakubwira zana amahera yawe yari muri no mpuzu yiwe zana amahera yawe muri iyo mpuzu yiwe je nka amahera nakuye n'ukuri ni mukuri nta mahera nakuye umviriza wamugore zana amahera yawe nukuri nta mahera nakuye amahera yawe muri iyo mpuzu nta n'ijana nakuye n'umukuri ndagusopa je nta mahera nakuye ntagukuramo ndiko ntagukuramo nawe je nta mahera nakuye tuza amaboko kira gutya yo uri umugabo w'imbwa basi amahera amajana ndwe ni uvugira abandi bavugira inoti y'ibihumbi 10 bakavugira ibihumbi 5 samahera amajana indwe ugabo ntaco uvuze amahera amajana indwe niyo uvuga karegezerano ugasa n'inziya ntati wawe nta mugabo ko naganje kugura isabuni genda rero utani isabuni yindi izi zari zicafuye atari kugomba kuja akaboko gusa wahubwo uri imbwa y'umugabo nturi umugabo kuko nta mugabo avugira amahera amajana indwe akaboko gusa washe uri umugabo w'imbwa basi kandi usubiriye umviriza usubiriye ni wanyu wawonjanayo muzokera tubabura ndake ko mama yativye ariwe yahora corona ndake atuzanye nanje kumbuka amani vyase kumbuka no muzi mama aratuvuna ndakeze umuntu araba guheba ishure nicigwa jeko nayihevye sinirihiye imbuga share jeko nayihevye sinarisha imbuga nzogumako kuri nzogumako nzorabira ngo ninza Jesse ndiyo nkajya ubusa n'umuryango cyo twugara umego ziho turi natwe mama yawe karibu biza wama ko mukoranye n'ukuri ndashimye ndanero nashagita cyane ngo kirimo kijya mu marigara mwaki wabo nibere no musi natashe kare mbega ndezerede sa no musi naho wagiye kugira mawe kandi turashonje eka ndababwire bane kubyukuri murabona jewe nari nagiye mu kwidiri none nukuri ntazanye amahuba masehe ndabuze nta nakarobe nagafu byanse oya bane banje kandi mwihanga reka iyo tumuzana n'ubuswaje mviriza kandi nabuze idiri nakinye byanse nta majambo menshi ni wigire twigurire hanyuma rero genda ntazi inkuru nyinshi genda rero mwumva muco mwitegura dusenge unavyumva tugire iki dusenge kandi mwihangane yego duce dusenga n'ukuri tuje ku mavi dusenge gusenga barasenga bamenyereye we mama ko uyugaranye oya mwango nyene sanzwe ngaha uri nikuti sawa amahoro nefata mwana amahoro uraho amahoro kabisa reka ndaguha agatebe aratemba we haba ni wanyu wirabira hadatemba naho wasohotse wikwiyakira ibyo birundi byanyu namwe azi gusohoka ngaho ko muvuze tunyibutse ibintu bya kera mahora mupfuga turi abapeti yewe ni impore none ga mwana tashima buke n'umukazana aragumye utishuye ndakubwiye n'umukazana aragumye cyenda shima kabisa emwe ko
n'amakuru yo ngaha umeze neza bashana ukuri turashima na bene wanyu reka ntitwidoga imana amashuri barayabandanya neza yego barayabandanya kweli naye ndahasha ugenza arabona uyu mugani ugenza arabona bareshwa n'iki wewe wari uragera guca iyo migani gamana mwebwe mwarenze mutwigisha imigani nimwe muri bewe umuntu aciye umugani nagira mwe muca mutera ugenza arabona ugenza arabona none maze kugenda intuze ya amahanga ngana iki n'ubutayagenda amaso mu yandi none nk'uwe ntunari muri anarota uri muri Amerika kandi atahurabona je murambona urumva zibari indoto mugasimba nashitse indoto zibarizo gusa hajya nuko mba natevye kuhashika gusa gusa uramvye arabona mama kugira ngo umbwire iryo jambo kuramba ngo uramvye arabona we nturagere mu myaka yo kuvuga ngo uramvye arabona na jewe ndi mama wawe sije novuga ngo uramvye utarandiriye mviza ndarira rero iki kugenza utarandiriye mviza nkubwiye umugani gituma ndawuciye mva hari umugenzi uwo mugenzi ari mu bibazo ibibazo arimwo abanye nabi n'umugore kabisa uwo mugore wiwe aramuriye mama ewe Frank aramuriye ku buryo umuhungu anjako akambye ati nomoke ariko ikintu kimufasha nuko wewe ava mu muryango ukijijwe kugira ngo namasengesho kumbure y'umuryango ko nyine we yarakijijwe vuba akijijwe vuba gusa n'abandi nyene bavukana nabakizwa uraraba neza ariko wewe akabagize hama taramunda mwana njuka utarura ibiboze uraraba ntunkikakike nguce hirya no hino isaha mbona zinagiye urara ko atari wewe mwana ikintu kimwe utaramunda ugatarura ibiboze uhisha nyoko ubwari nyoko ntiwarama mbwira mwana iryo jambo ntirimpumurije nirimpumurije ngira nje hano ku kazi nari nci hano kubaramutsa ubwo se wewe ga Frank mwana nari nci hano kubaramutsa ko mbona umenga ntukimeze neza ga Frank wewe ko wavuye ngaha mu nzu yaga neza usa neza none iyo umuntu aronse umugore yusohoye umwana ugira ngo ngirangire none wewe bimeze gute wewe kubikurampenda wewe gamwana mama reka ngenda ku kazi wewe nawe ndumbuca wicanganya na bintu byinshi reka je ntavyo nicanganya wewe gusa wewe kusenga yego urabandanya usenga imana yawe wewe gamwana nje ntiwo kwakira gakiza urabandanya usenga wewe wibereho neza wenda rero mwana nje tuje ku mavi nawe uhinduke mwe n'umugore wawe muhinduke mwemere mwakira gakiza ibyo tuzobivugana buke mugapana ubunyene ko yanje ngaha nta kibazo genda wiyumvira ubaze umutima wowe uco nshakiranya nawe ntana ndagucakiranije ntuzeya umutima mweranda niyakuzamo nibaze kutazoha Bego warutoki mwara ruciye mwego ngaha twararuciye nyene kuko urabona bene wanyu bari ku mashuri amani wanandungikira n'imihwi imihwi urashaka imihwi kwiga ibirogorya sawa rero ego urabaramutse emwe mwana wanje nahampishije Hodi. Karibu wazee. Utema sawa kweli. Mmeze neza. Yego niho twibeye. Buri. Yes sir. Fresh man. Fresh. Wakabize guteba ubu. Utebe ngakwe karibu ashi. We mwari mwarantotse. Ashi oya wangu ahubwo akanya gake wasi. Akanya gake gute. Umwanya ni ugora. Nka wa majob ukora warakubuza kuja gutembera. Yatari reka gusa mwendega no kumwe bimeze fresh era urya hari yepfo ku machine ntavako y'umuriro nawe kuri kuri telecommande urabitsika ku maru urumva yuko akanya karagora namani karagora namugani twakwete cyane ariko n'amatara yigushikayo na agiye none mwe mukora ubuzi bw'umuyaga nkuba gasa umuyaga nkuba amatara acitse ifu kuja kuraba umugenzi urabona twakwita urabona ko twakwibutse ubwo kutava ngaha muhira uraboshe reka nk'abahungu burya ibintu aha kwisi ngaha tuhabaye gutandukanye je mu rugo rw'iwanje aha akazi urabizi ko warantumye akazi wewe kikiye gusa we sinzi ngene bari kwavuga kora kubera ko hajya mu ntuze hajya kuri yashantiye imwe hajya hepfo ku ntuze yasinzi kuri amanuka hajya ku kamandagaro gutya ahantu uvuye ku kamandagaro kariko
amabuye y'urucekeri urenganye pave kwidodame ya mbere aho muco manuka uja mu gakorosi kurya nyene yaje ugakorozi kujya hariho agashatiyo gashashe ariko barubaka burya okay ikiraka hajyanye ndabizi yuko nagifise mu ntoki burya nibyo tuba tugiye kubaza mani yo kabisa we ahubwo mwe mwari mukoze mbere no kuza kuntemberera burya rero mbere duce ntabwo reka twigiye tugende mani ndabaherekeze Masha turenze imitwe y'inzu zimu karika gwe ubu butebe ubu niko bumeze reka mu bisanzwe bwagenewe abana ahubwo mbere wewe nawe wewe urabona ko inyama yako wamu reka wewe uriyiha mani wewe uriyiha kweli kabenda bigize ngaho yego kugira ngo bikunde muce n'ibyiza Sheri. aro ibyo gatoye bahunga ndio kugira ngo ndabaherekeza nabi mu gari ariko wihute mara abanyanya reka nawe wari ukungurira akantu ndaje Hariho gutangura prosombo. Wari kubabwira ngo Ejo ni kira kiwe gezo mbumbu. nta na kimwe wariko uravuga. Ya telefone. Kiwandikire. Uriko urabimbaza. Ni rya nyuma usura kuyikoraho. Navyo ntuzongera kuyikora ko n'umunsi umwe. Kandi kuma. Nahuja. None kubera iki wa mugore we? Nahuja guma. None ugiye gukora iki? None umugabo ukirundeka ingume ngaha hanyuma ku mwanya uza kuza baza kumbwira ngo bana ngo amavuta ngo yaheze ngo umunyu waheze. Nakubwiye gumaho. Ndazurije kubura avuga amajambo. Yawangurira akantu yafata. Akantu bwoko ki? Buri Nakubwiye gumaho. mwe sawa. kubera iki mara Nimugende. kubera sawa nta kundi sha mugabo warariye indumba Sawa di. Sawa. Isi ni hatari.